radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika. Kuri interineti mudusange kuri wayeshatu radiyo yacu voa.com. Ikaze mu makuru y'aka kanya. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, ndi kumwe na bagenzi banjye dufatanyije kubagezaho aya makuru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage ibihumbi barahunga intambara mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru. Impunzi zivuye muri Ngogo tukaba twahungiye hano ku paruwase Irugari. Ubuzima bwaho ni ubuzima bubi, bahangayitse cyane. Aba ni bamwe mu bavuye mu byabo hitwa Rugari ho muri Rucuru. Mu Rwanda urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be rwakomeje uyu munsi nanone adahari. Mu Burundi abagore bahagurukiye kurwanya umuco wo guharika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yafashe icyemezo cyo kohereza abasirikare mu Burayi bw'Uburasirazuba. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru ku ijwi ry'Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino. Narimaze kubabwira Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yafashe icyemezo cyo kohereza abasirikare mu bihugu bya OTAN biri mu Burayi bw'Uburasirazuba. Fidel Niyongabo nibyo atubwira. Ni mu gihe hari impungenge ko Uburusiya bushobora gutera igihugu ca Ukraine, abategetsi ba leta ya Amerika batangaje ko abo basirikare bazorungikwa muri Polonye mu gihe izindi nteko zizorungikwa mu bumanuko bushira ubuseruko bw'Uburaya. Inteko zigiye muri Polonye zizoba zirungitswe zivuye mu ikambi y'igisirikare ya Fort Bragg iri muri leta ya Carolina yo mu buraruko. Ni mu gihe Perezida Biden azorungika muri Rumania hafi y'inteko 1000 zari mu gihugu c'Ubudagi. Ivyo bihugu vyombi biri mw'ishirahamwe OTAN kandi bisangiye imbibe na Ukraine. Umutegetsi akomeye wo mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi muri Amerika amenyesha ko izo nteko zamenyerejwe kandi zitegura ibikorwa bitari bike muri iki gihe kitoroshe. Asigura ko irungikwa ryazo rijejwe gutuma Uburusiya budatera ibihugu bigize ishirahamwe OTAN. Mu ndwi iheze leta ya Amerika yatangaje ko yategetse inteko 8,500 kuba amagabo hamwe zokenegwa kwifatanya n'inteko 40,000 z'ishirahamwe OTAN zijejwe kwishura mu gihe hogira igihugu kiri muri iryo shirahamwe gitegwa. Urakoze Fidel Niyongabo. Noneho tujye mu Bufaransa aho icyo gihugu kivuga ko kizafata icyemezo muri uku kwezi ku basirikare bacyo bari muri Mali. Frederic Nkundikije. Iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji Ufaransa ajejwe imigenderanire Jean-Yves Le Drian ejo ku munsi wa gatatu. Yaremeje ko igihugu ciwe kizogumiza mu ntara ya Sahel inteko zacu zigwanya iterabwoba. Yabanavuga ko bishoboka ko gikura inteko mu gihugu ca Mali kirongowe n'akagwi k'abasirikare muri iki gihe. Le Drian yavuze ko Ufaransa buzobanza kuganira n'ibihugu bicuditse vyo muri Afrika imbere yo gufata ingingo yo gukura inteko zose muri Mali. Igihugu ca Mali catanguye guhangana n'umurwi w'aba Islamu bigumuye kuva mu mwaka wa 2012. Mu mwaka wa 2013 Ufaransa bwaragiye gufasha mu gikorwa cyo gutuza uyu murwi wisabwe n'abatetsi ba Mali. Mu nyuma ibindi bihugu bitari bike byahavuye bigira uruhara mu gikorwa cyo kugarukana umutekano mu ntara ya Sahel irimo igihugu ca Chad, Niger, Burkina Faso na Mauritania. Urakoze Frederic Nkundikije. Abakurikirana ihindagurika ry'ikirere baravuga ko serwakira yitwa Baterai irimo yongera ingufu. Barateganya ko iza kugera mu birwa bya Maurice na Madagascar. Fidel Niyongabo. Abahinga bavuga ko gihuhusi Batsirai muri iki gihe kigeze ku rwego rwa 4. Imiyaga yaco yongereje inguvu mu kugera ku birometero 231 ku isaha mu gitondo cuno munsi kwa gatatu. Ikigo kijejwe gukurikirana ihindagurika ry'ikirere muri Madagascar cagabishije abagira ingendo zo mu mazi y'ibahari y'Abahindi kwitondera igihuhusi Batsirai. Ico kigo kigabisha ko ico gihuhusi gitegekanijwe guca mu bice 16 vy'igihugu. Abakurikirana ihindagurika ry'ikirere bavuga ko ico gihuhusi gishobora kongereza inguvu zaco kurushiriza mu kiringo c'amasaha 48
umunani yimirije gishobora kugeramira bikomeye amazinga atatu Maurice, Madagascar na Reunion ari mw'ibahari y'Abahindi. Igihuhusi Batsirai gikwirikiye igihuhusi Ana cabaye mu ndwi imwe imbere yaho cahitanye abantu batari bake muri Mozambique, Malawi na Madagascar. Ikigo mpuzamakungu kijejwe gukurikirana ihindagurika ry'ikirere cagabishije mu mpera z'umwaka uheze ko Afrika izohangana n'ibibazo bikomeye harimwo ibihuhusi bikomeye mu myaka iri imbere. Camenyesheje ko urugero rw'amazi mu bumanuko bw'amabahari Atlantique na Indien wiyongeye cane kurusha ahandi. radiyo ijwi ry'Amerika. Noneho tugende tugaruka ku mugabane wa Afurika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage 60 baguye mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro mu nkambi y'impunzi ahitwa Sova mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bw'igihugu. Nanone Frederic Nkundikije. Iyo kampi icumbitswemwo n'abateshejwe izabo n'intambara iri hafi y'ibiro bijejwe kwitaho imbabare muri ako karere. Abiboneye ico gitero babwiye itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ko abarwanyi bo mu murwi Codeco aribo bakoze ubwo bwicanyi. Uyo murwi warishe abasivile amajana n'amajana mu ntara ya Ituri muri aya mezi aheze, wongera utuma abandi ibihumbi n'ibihumbi bata izabo nk'uko bitangazwa n'ishirahamwe mpuzamakungu. Ikampi ya Savo yari ihaye indaro abantu 4,000 bataye izabo mu kwezi kw'icumi-na-kabiri. Abarwanyi bo mu murwi Codeco ahanini bava mu barimyi bo mu bwoko bw'abalendu bamaze igihe batana mu mitwe n'aborozi bo mu bwoko bw'abahema. Urakoze Frederic Nkundikije. Turagumaho nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko Fidel Niyongabo akwakire atubwire iby'umugozi utwara amashanyarazi uri ku rwego rwo hejuru waguye ku mazu n'isoko mu nkengero z'umurwa mukuru i Kinshasa ugahitana abantu 26. Umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yatangaje mu butumwa yashize kuri Twitter ko mu bapfuye harimo abapfasoni 24 n'abagabo 2, abandi bantu 2 bakomeretse bikomeye. Sosiyete y'umuyaga nkuba muri Kongo yatangaje ko uwo mugozi utwara umuyaga nkuba waguye igihe hariko hagwa imvura nyinshi mu gitondo c'uno musi kwa gatatu. Yifatanije mu mubabaro n'imiryango y'ababuze ababo. Umushikiranganje wa mbere wa Kongo Sama Lukonde mu butumwa kuri Twitter yavuze ko abapfasoni n'abagabo batakaje ubuzima bwabo bahitanywe n'umuyaga nkuba mu gitondo c'uno musi kwa gatatu ari ibintu bibabaje cyane. Nawe yifatanije mu mubabaro n'imiryango y'ababuze ababo hamwe n'abakomeretse. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko we n'umushikiranganje wa mbere bagendeye aho iyo mpanuka yabereye kandi ko leta itegekanya kugirisha inama yihutirwa ku vyabaye. Yatangaje ko leta yarafashe ingingo yo kwimura isoko iyo mpanuka yabereyemwo inyuma y'inama y'abashikiranganje yari yabaye ku itariki 7 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Fidel Niyongabo turagumana, ariko noneho dutware muri Guinea Bissau aho radiyo ya leta yatangaje uyu munsi ko abantu 6 baraye bishwe muri kudeta yaburiyemo yari igamije guhirika ubutegetsi bwa Perezida Umaro Sissoco Embalo. Mu bapfuye harimwo 4 mu bikekwa ko bakoze igitero n'abasirikare 2 bajejwe kurinda umukuru w'igihugu. Perezida Embalo yatangaje mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ko ibintu byasubiye mu buryo inyuma y'uko ingoho zasanye mu kiringo kirenga amasaha 5 hafi y'icicaro ca leta aho yari mu nama n'abashikiranganje biwe. Abari inyuma y'iyo kudeta ntibaramenyekana gushika ubu. Yamara Perezida Embalo yatangaje ko yari ifitaniye isano n'urugamba rwa leta yiwe ugwanya abacuruzi biyayuramutwe. Yavuze ko itari kudeta gusa ko ari umugambi wo kwica umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere hamwe n'abandi bashikiranganje bose ba leta. Hamaze kuba kudeta canke kugerageza gutembagaza ubutegetsi inshuro 10 muri Guinea Bissau kuva ico gihugu cikukiye mu mwaka w'igihumbi 1974. Umukuru w'igihugu umwe yatowe biciye mu nzira ya demokrasi niwe wenyene gusa yarangije ikiringo ciwe. Akarere ka Afrika y'uburengero karageramiwe n'amakudeta atari make ya gisirikare mu kiringo c'amezi 18 arangiye, harimwo 2 muri Mali, imwe muri Guinea n'iyindi imwe muri Burkina Faso yabaye mu ndwi irangiye. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mugeno kuri wa radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, muradusanga kuri @radio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avuga mu karere k'ibiyaga bigari yo muri Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ingabo z'igihugu zarwanye n'inyeshyamba za M23 mu cyumweru gishize mu karere ka Rucuru. Abaturage barenga 3,000 bavuye mu byabo
umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Kivu ya ruguru Ali Asanka Darius yasuye abacumbitse ahitwa Rugari. Izo mpunzi twahuye nazo nyinshi zari ziturutse mu misozi Nyasisi, Ngugo ni Kabungo mu ntara ya Kivu ya ruguru, aho zaje zihunga imirwano imaze iminsi hagati y'ingabo z'igihugu FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bari mu nzira bagana kuri paruwase y'Irugari mu birometero hafi 35 uvuye iwabo. Bavuganye n'ijwi ry'Amerika bavuga ko bahunga umutekano muke, bemeza ko bazosubirayo ariko hagarutse ituze. Ngabo Jean Damascene: turi impunzi zivuye muri Ngugo tukaba twahungiye hano ku paruwase Irugari. Ubuzima bwaho ni ubuzima bubi, turahangayitse cyane, nda twenda dufite, nda byo kurya dufite, mbese turi mu buzima bubi cyane, ni uguhendahenda ubuzima, ndakunda imbe turi mu hari. Twosaba ubuyobozi bwacu bugashakisha ukuntu bwadufasha ku buryo bwarukiye ari abasuda ba guverinoma, ariko nabo ntabwo turi kugerayo, bari kutuzambaguza cyane. Uri kugera ufite agatelefone bakakakwaka, wagerayo uri gushaka utwo kurya bakakwirukana, ikindi kiriho amazu gacu bagasenyaguye bose bagamaze. Nyirasafari Domitira nawe yavuganye n'ijwi ry'Amerika, aratubwira ko bafite ubwoba buterwa n'abasirikare ba leta, ahora babatera ubwoba ntibabagirire n'impuhwe. Afite icyo asaba ubuyobozi. Bari hano kuwa kabiri n'ahatu n'abandi babirutse baratinye baja niko turi gukubwira siko ndako ubuzima bwacu ndakunda turi kuje no rugiru hano ko turi kurara tunari kurara Rwanda bifashanye ibyo dufite si umuntu umuntu wavuye muwe akaja ku gasozi ndakungu n'amahema bose ndariko babaga mu nzuga z'amabati imigwani nari ariko nuko tutatangira kubisaba. Umuyobozi wa Groupement Rugari Eric Mashagiro we yemeye ko azi icyo kibazo kandi ko yamaze kubivugana n'abahagarariye ingabo. Asaba abaturage kwihangana kuko asanga ibisubizo ku mpungenge zabo zizaboneka vuba. Uzi ko abaturage bateshejwe byinshi bava mu byabo, ariko bari bashatse kugira ngo basubire mu byabo kuko turi kureka ko abasirikari aho bari bona ukubabwira ko ikibazo nguko cyaje kuvumiriya gatoya turebe icicaro cezo je kirabyara. Mwese mu kureba ko hano haje abakuru ba OCHA baje kugira ngo barebe ico bakora kuri abo baturage bavuye mu byabo. None rero icambere ni ukugira ngo uya musirikari bari abakuru baraza barebe uko abasirikari batazambaguza umutekano w'abaturage, kandi n'abaturage bamenye ko bari abasirikari ntabacu babakunde, ariko kubakunda kose nuko uriya musirikari yani kunejeje ko araza kukiriya kibazo akenera. Amakuru y'imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 yatangiye kuvugwa kuwa mbere w'icyumweru gishize. Amakuru dukesha abategetsi avuga ko iyo mirwano yatumye abantu hafi 3,000 bahunga ingo zabo, abandi baricwa. Kuva icyo gihe leta yongereye umubare w'abasirikare, byatumye hagaruka ituze muri utwo duce. Ali Asanka Darius, ijwi ry'Amerika. Urakoze Darius. Tukivuga kuri iyi ntambara mu karere ka Rucuru, abadepite mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu bakomoka muri Kivu ya ruguru barasaba ko amasezerano leta ya Kongo yagiranye n'umutwe wa M23 ashyirwa mu bikorwa kugira ngo amahoro n'ituze bigaruke muri ako gace. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Depite Safari Ayobangira amubaza kuri iyo mirwano imaze iminsi hafi ya parike y'Ibirunga no mu karere ka Rucuru. Hashize iminsi myinshi abantu barimo gutera i Rucuru, ubu umutekano urahari. Ikibazo ni uko atari ubwa mbere kandi nkaho bitazaba ari ubwa nyuma. Kenshi abantu barimo gukeka yuko ari inyeshyamba zahoze ziri muri M23. Bararwanira hehe bwana Depite? Bararwanira mu ishyamba muri parke iri ku mupaka y'u Rwanda na Kongo. Hanyuma hari amakuru atugeraho atubwira ko hari abaturage bari batuye mu misozi ya Nyasisi, Ngungo ni Kabungo barimo guhunga. Ayo makuru murayafite? Yego, barimo guhunga, barimo kugenda hariya ku mujyi bita i Rugari, kuko hari ahantu aho bari batuye ni hafi y'ishyamba, kandi bigaragara yuko inyeshyamba zigihari. Okay, bafite ubwoba yuko ejo bundi tena bashobora kuzaza imirwano. Ku ruhande rwanyu nk'abantu muhagarariye rubanda mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu, ni iki murimo gukora kugira ngo mutabarize abo baturage barimo gukurwa mu byabo n'iyo mirwano? Cyambere kwanza ni ukubashakira aho bagomba gutura kuba, ako icyangombwa ni uko haza umutekano mu mingini yose. Iyo byo bizagerwaho
ari uko guverinoma ishyizeho gahunda yo kurangiza ikibazo n'inyeshyamba za M23. Hanyuma se hari amakuru mufite yemeza ko iyo mirwano iri hagati y'ingabo za leta na M23? Yego, dufite amakuru. Usibye amakuru, nabo ubwabo abari bari muri M23 ubwabo batangaje ku banyamakuru. Hari umuntu wabo ushinzwe gutanga ibintu bya communication, hariho dufite n'amaudio zabo, donc ntabwo ni ibintu nabo badahakana. Baravuga yuko ari abasore babo baje muri Congo bategereje ko bajya muri programme ya demobilisation, bafite na cahier de charge yabo, bafite amasezerano bavuganye na guverinoma i Kinshasa, ako guverinoma itari yabishyira mu bikorwa. Ayo masezerano yakabaye yarashizwe mu bikorwa kera cyane ubwo iyo mitwe yasaga nkaho ishize hasi intwaro, ariko kugeza kuri uyu munota nta kirakorwa kugira ngo ibyo bari bemeranyije na leta bibe byashyirwa mu bikorwa. Mwebwe nk'intumwa za rubanda, abaturage banyu bahura n'ibibazo by'uwo mutekano muke, n'iki murimo gukora kugira ngo ibyo leta ndetse n'umutwe wa M23 bemeranije bijye mu bikorwa? Nyine hari ibyo twabaje Ministre wa Defense, tumenye kwanza ayo masezerano, kuko hariho amasezerano menshi. Hariho ya mbere iyo kurangiza intambara yabaye i Nairobi, ako na nyuma yaho abari mu gihe cya Kabila n'iki gihe cya Tshisekedi bigeze guhura n'izo nyeshyamba i Kampala. Ariko ayo masezerano twe ubwacu nk'abantu bahagariye abaturage ntabwo tuzizi, ariko ikibazo ni uko nyine izo nyeshyamba zirimo kwitwaza ayo masezerano y'uko guverinoma ntabwo irimo kubishyira mu bikorwa. Twebwe nk'abantu bahagariye abaturage dushaka kwanza kumenya ayo masezerano ameze gute, na gahunda ya guverinoma yo kureba ukuntu yarangiza ikibazo cy'izo nyeshyamba, ababasha gutaha batahe, ako ibyo kurwana tena hariya mu karere ka Rutshuru birangire, kuko usibye umutekano mukeya, ako birimo no kubangamira n'izindi gahunda zishinzwe y'amajyambere. Tukaba tumaze kugirana amasezerano n'igihugu cya Uganda cyo kubaka umuhanda kuva ku mupaka wa Bunagana i Rutshuru n'i Goma, ako kubera umutekano mukeya umushinga nawo uzaba ufite ingorane. Depite Ayobangira Safari, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Namwe murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika. Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujye mu Rwanda, aho urubanza rwa Paul Rusesabagina rwakomeje adahari mu rukiko rw'ubujurire i Kigali. Nsabimana Calixte Sankara wahoze ari umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba urwanya leta y'u Rwanda FLN yashinje ubushinjacyaha ko butubahirije amasezerano bagiranye yo kumugabanyiriza ibihano mu gihe atanze amakuru. Asumta Kaboyi yabikurikiranye. Ibi yabigarutseho mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu, ubwo Nsabimana yongeye gutakambira urukiko rw'ubujurire ngo ruzamugabanyirize ibihano. Yisobanura imbere y'urukiko rw'ubujurire ku mpamvu yasabye kugabanyirizwa ibihano, yagaragaje ko yatengushywe n'ubushinjacyaha ntibukore ibyo bemeranijwe agihura nabwo. Yagaragarije urukiko ko agifatwa yegerewe n'ubushinjacyaha bukamusaba gutanga amakuru yose akabyemera ku kiguzi cy'uko nawe bwari kumusabira kugabanyirizwa ibihano. Nsabimana yavuze ko agifatwa yatanze amakuru yose, ndetse ayo makuru yafashije mu iperereza ryakurikiyeho ahita atanga umusaruro. Avuga ko amakuru yatanze ariyo yafashije ubushinjacyaha gusaba ko hasakwa inyubako n'imodoka bya Paul Rusesabagina bareganwa muri uru rubanza. Nsabimana yumvikanishijeho kandi amakuru ye yafashije ubushinjacyaha gufatanya n'ubugenzacyaha bw'Ububiligi bwabajije Rusesabagina n'ubwo yahakanye ibyaha byose yashinjwaga. Wahoze ari umuvugizi wa FLN yanavuze ko amakuru yatanze yatumye polisi isaka mu rugo rwa Rusesabagina hafatirwa ibintu birimo mudasobwa na telefoni igendanwa. Uyu akemeza ko umusaruro w'ibyo yakoze watumye ubushinjacyaha bugera ku makuru butari bufite, ariko agatangazwa n'uko bwo butashyize mu bikorwa ibyo bwari bwamwemereye.
yagaragaje ko aterwa impungenge n'uko ubushinjacyaha kumusabira kugabanyirizwa ibihano nk'uko byari mu masezerano, ahubwo burengaho bukamusabira kongererwa ibihano bikava ku myaka 20 bikagera kuri 25. Yabwira urukiko rw'ubujurire ko yifuza ko ibihano yahawe byagabanywa bikagera ku myaka 5 aho kuba 20, akabasha gusubira mu buzima busanzwe. Nsabimana yumvikanishije ko byamufasha kuzana umugore yarambagizaga mu gihe yaramutse atagabanyirijwe ibyo bihano yazafungurwa yarabaye umukambwe. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire kudaha agaciro ubusabe bwa Nsabimana na bagenzi be bifuza kongera kugabanyirizwa ibihano. Ubushinjacyaha bwatangiye bugaragariza urukiko ko Nsabimana yari kugabanyirizwa kubw'impamvu nyoroshyacyaha, ariko igihano ntikijye munsi y'imyaka 25 nk'igito giteganijwe n'itegeko. Byibukije ko kuba yaragabanyirijwe agakatirwa imyaka 20 bitamwemerera kongera gusaba kugabanyirizwa ibihano, kuko urukiko rw'ikirenga mu manza zitandukanye rwaciye rwasesenguye ko mu gihe uregwa yagabanyirijwe igihano n'urukiko rwa mbere adashobora kubigira impamvu y'ubujurire. Ubushinjacyaha kandi bwanavuze kuri Nsanzubukire Felicien na Munyaneza Anastase bari abasirikare bakuru muri FDLR FOCA, nabo basabye urukiko rw'ubujurire ko bazareba igihe bafatiwe bakazagikura mu bihano bahawe cy'imyaka 5. Aba basirikare bavuga ko bafashwe mu mwaka wa 2017, bityo ko imyaka 5 bakatiwe yazahera igihe bafatiwe. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko aba bagabo badakwiye kuzana ibyo kuba barafungiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko aribo bafatiwe muri uru rubanza bari kuburana, kuko impamvu bafungiwe muri icyo gihugu zinyuranye n'ibyo barega ubu. Bwashimangiye ko bafashwe kubera kunyuranya n'amategeko agenga icyo gihugu, kuko nta mpapuro zisaba itabwa muri yombi ryabo zasohowe na leta y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire ko ubusabe bwabo bombi bwateshwa agaciro ko nta shingiro bufite. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa Gatanu. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi, reka tugushimire. Turaguma aho ngaho mu Rwanda nyine nanone ku nkuru y'ubutabera. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ikirego cy'ubujurire bw'umunyapolitike Abdul Rashid Hakuzimana wasabaga kurekurwa. Mu rukiko hagaragaye uhagarariye ubushinjacyaha gusa. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yabikurikiranye. Nta ngingo nimwe mu zo Hakuzimana yaburanishije yahawe agaciro. Uyu munyapolitiki yajuririye icyemezo kimufunga by'agateganyo hiko mu mucamanza wo ku rwego rw'ibanze rwa Nyarugenge kwiha ububasha bwo guhindura inyito z'ibyaha. Urukiko rwavuze ko ibyo umucamanza yakoze nta kosa na rimwe ririmo. Rwibutsa ko urukiko ruregerwa ibikorwa bigize ibyaha rwabisesengura rukabigenera inyito rushingiye ku mategeko. Mu iburanisha riheruka Hakuzimana yanenze umucamanza wa mbere kandi ko yabogamiye ku ruhande rw'ubushinjacyaha mu gufata icyemezo kimufunga. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwabiteye rwasobanuye ko rwasesenguye inyandiko mvugo z'ababuranyi bombi rusanga nta urukiko rwaniganiye ijambo. Naho ku cyo kuba Hakuzimana avuga ko umucamanza wa mbere yirengagije ibimenyetso yamushyikirije, nacyo urukiko ruvuga ko nta shingiro gifite. Ruravuga ko Hakuzimana atagaragaza ibyo bimenyetso yashyikirije uwo mucamanza uretse kubivuga muri rusange gusa. Ku kirebana n'amategeko ya ngombwa Hakuzimana avuga umucamanza yirengagije, urukiko rwisumbuye ruvuga ko icyo ubushinjacyaha bwaregeraga ari ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Rwibukije ko umucamanza yamuhaye kwiregura ku mpamvu zikomeye, bityo ko nta yandi mategeko yari akeneye gushingiraho mu kumufatira icyemezo. Hakuzimana ananenga umucamanza wa mbere ko yafashe icyemezo ku kirego cy'iyicarubozo nta rubanza rubayeho, akavuga ko bishobora kuzagira ingaruka n'ibyitabweho. Urukiko rwarasesenguye rwanzura ko nta gaciro impungenge ze n'ubwunganizi zifite. Urukiko ruvuga ko ibyo bavuga bibumbatiye ukugenekereza kandi bitemewe mu manza z'inshinjabyaha. Ku busabe bw'umunyamategeko Jean Felix Rudakemwa ku rukiko rwisumbuye rwasuzuma niba hari impamvu zikomeye zashingiweho mu gufunga Hakuzimana, urukiko rwamuteye utwatsi. Rwavuze ko ubwe yagombye kuba agaragaza inenge ziri mu cyemezo kuko ingingo z'ubujurire aricyo zigamije. Ruvuga ko mu busabe bwe harimo icyuho gikomeye. Umunyamategeko Rudakemwa yasabiraga Hakuzimana kurekurwa agakurikiranwa ari hanze, urukiko rukagira ibyo rumutegeka kubahiriza. Ibi nabyo urukiko rwavuze ko nta shingiro bifite. Rusobanura ko ntaho amategeko abuza umucamanza gushingira ku miburanire y'ubushinjacyaha igihe cyose bigaragara ko bifite ishingiro. Urukiko rwibutsa ko ari ihame kuregwa yaburana yidegembye, ariko ko habaho n'irengayobora akaburana afunzwe mu gihe umushinjacyaha agaragaza impungenge ku migendekere myiza y'ubutabera. Nyuma y'iminota isaga 30 umucamanza asesengura imiburanire y'impande zombi yategetse ko Hakuzimana akomeza kuburana afunzwe by'agateganyo mu gihe agitegereje urubanza mu mizi. Mu cyemezo cye arasanga hari impamvu zikomeye zituma Hakuzimana akomeza gufungwa. Yavuze ko ari bwo buryo bwatuma hagarika gukora ibyaha burana n'ubushinjacyaha kandi ntabangamira iperereza. Ku bindi birego Hakuzimana yazamuye ku rwego rw'ubujurire, urukiko
urukiko rwavuze ko bizasuzumirwa ku rwego rwa mbere mu rukiko rubifitiye ububasha. Ubushinjacyaha burarega ibyaha bine bwana Abdul Rashid Hakuzimana uvuga ko ari umunyapolitiki wigenga n'icyaha cyo gupfobya jenoside, guhakana jenoside, gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha yifashishije ikoranabuhanga, byose bikomoka mu biganiro yakunze kumvikanamo ku mbuga nkoranyambaga cyane ku miyoboro ya YouTube. Hakuzimana ibyaha byose arabihakana. Si ku nshuro ya mbere Abdul Rashid Hakuzimana afungwa. Kuva mu mwaka wa 2007-2014 yafunzwe arega ibyaha byo gushaka kuvutsa igihugu umudendezo, ariko avuga ko yasohotse mu buroko batamumenyesheje icyo yari afungiwe. Aracyabwira inkiko ko yazize umushinga yari afite wo gushaka kunga perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi bwana Pasiteri Bizimungu. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Tujya mu Burundi aho abagore bahagurukiye kurwanya umuco wo guharika. Byifashe bite muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba? Ni inkuru y'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Desire Hatungimana arayitugezaho. Bamwe mu bakenyezi bo ku mitumba imwe imwe igize iyo komine ya Kayogoro baremeza ko iyo ngeso yagabanutse cyane ugereranije no mu myaka iheze. Ibyo bikaba byavuye ku gutanga inkuru igihe cyose babonye ikitagenda neza aho baherereye. Bamwe muri aba bakenyezi baremeza uno munsi ko agahengwe kabonetse. Muri iyo minsi twebwe twaragowe, umugabo yaraguharika kandi itongo ari ritoye, abana bakamarana. Jewe nakubwiye yuko ndi umukurambere kandi umugabo yaramaritse. Umugore w'ubwira kabiri yaciye atabana ariko nasize ndabaretse. Ubu rero ndabishima cyane kubera kuko abariko barakura cyane naho bari mu nyuma zandi barorohewe kuko atakiri kugira baharika. Ko abaharika baratuzwa cyane nukuri bakubahiriza uwanditswe. Icegera c'urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Makamba aremeza ko iyo ngeso yari yaratse indara mu ntara ya Makamba. Anamenyesha ivyo bariko barakora kugira iyo ngeso ituzwe burundu. Nk'umukenyezi w'imboneza turakunze gutanga impanuro mu manama tuja turagira ko iyo tubonye nk'umugabo yinjije uwundi mugore bagiye kubana mu nzu kanaka, ivyo turaheza tukabibwira abatware kugira ngo uwo mugore uwo mukobwa canke bamwirukane, kuko tuba dusanzwe tuzi yuko yaciye mu mategeko n'uwundi mugore. Abariko bakora ayo makosa barahanurwa kugira bisubireko, ariko iyo nzira yo kubicisha mu nama n'ingingo yanse amategeko araheza agakora, abananiranye bagahanwa. Ivyo bishikirizwa n'urongoye zone ya Kayogoro. Ubwa mbere ingufu twakoresheje twarabahanura, hanyuma uwemeye kumuheba akamuheba biciye mu mpanuro, udashobotse avyemera naho twaramuhana vy'ukuri bishimishije, kandi yava ngaho adusinyiye avuga yuko atazosubirana n'uwo mukenyezi. Hanyuma uwo mukenyezi nawe ico twakora twaramutekeza tukamusubiza iwabo, hanyuma umugabo nawe nyene tukamusubiza iwabo. Umunyamabanga ntayigayizwa mu biro vya komine Kayogoro ahamagarira abanyagihugu bo muri iyo ntara kurikanura kugira babishobore. Abahanura kwama baraba uruja n'uruza rw'abantu bagendera mu kibano bakamenya abaribo n'ikibagenza. Akamudutera abenegihugu nuko boza bararaba uruja n'uruza rw'abantu, kuko hari amakaye intwaro yahimirije yuko banyumba 10 bagacimbiri baho imitumba titohora bafise. Umuntu aje bakamwandika bakamenya avuye, bakaraba indangamuntu ko ari umusore nuko ari umugabo. Abenegihugu nuko boguma barikanuye bakaguma ibijiterambere baraba nico kintu cyose soza konona umubano, na cyane cyane biciye mu byo guharika canke gucikiza. Iyo ngeso rero yo guharika ibonekeza muri iyo komine ya Kayogoro ikaba yatewe ahanini n'abagabo baza bava mu zindi ntara nka Gitega na Karusi baba bagiye kurondera ubuzima muri iyo komine. Abagabo bagaca abagore babo banditswe bakabana n'abandi ba kabiri batazwi imbere y'amategeko. Desire Hatungimana mu Burundi watugezagaho inkuru y'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo muri icyo gihugu. Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye cyane mwe mwese mwari muyakurikiye. Shimye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura no kuyabagezaho. Yegeranijwe na Dieudonné Cyubahiro na Jo ku buhanga bw'ibyuma, yarahagarariwe na Eddie Rwema. Kuri mikoro yendi Jeffrey Mutagoma, mbifurije umugoroba mwiza.